Hafi mw'ikomine yose ya Kanyosha y'intara ya Bujumbura nta cizere gihari cuko umwimbu w'imyumbati uzogenda neza uyu mwaka bitewe n'indwara yateye ico gitegwa nk'uko vyemezwa n'abenegihugu bo ku mutumba wa Nyamutenderi muri zone Ruyaga. Urabona umuntu arateragira ivyo bikoti yibaza ko azoyimbura, ariko ukabona igitegwa neza ko gitotahaye, ugiye gusoroma mu kuzimu ugasanga imyumbati yaboze yose, ugasanga byaraboze. Urabona ko igitegwa usanga gitotahaye hejuru amababi, ariko mukanya ugiye kuraba ico wosoroma urya ugasanga nibore gusa imyumbati yaraboze, kiba gihagaze. Urabona ngene gica kibenzera. Rero ugiye kuzura mu kuzimu usanga byaraboze. Nk'abantu bo muri Bujumbura rirare bari batunzwe n'igitegwa, inzara yamaze gutera noneho muri no komine Kanyosha. Uhaye uraraba warimye usanga utashe uko nyene ta kintu wimbuye, urasanga nk'umuntu yarimye agataha uko nyene. Urumva n'uwabironse abayagiriwe ubuntu utaha uko nyene naco wimbura. Bagasaba leta n'ababijejwe kubanguka gukemura ico kibazo mu maguru masha, nayo bitagenze uko bashobora gutegwa n'ikigoyi. Duha turaraba ukuntu mwogenda nyene mukaduserukira mukatubwira iyo nyene ati ubona mworondera nk'imiti yo kugira abanyagihugu biyungunganye kama bakaronka umwimbu. Nende ko tuvuga ngo vyova kubera vyatabi intabire twe turasiramwe, ariko umwimbu tukawubura. Ngo duserukiye tukaba ko turonka umuti wo kugira ngo dufufahaze turabe yuko umuntu arimye yuko hari akantu yoyimbura. Ivyo biruko mu gihe igitegwa c'umwumbati cari kimwe mu bitegwa mbumbarugo karahara mu ruganda ntibacure gitunza bene gihugu bo mwako karere.